Ubwoba ni bwinshi ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Abarundi batari bakeya baratinya ko hashobora kuba inturika kubera ihangana rikomeye cane ririko riraba hagati y'abajenero bakomoka muri CNDD-FDD. Amakuru adushikira aremeza ko hari abajenerali barahiye bakarengwa, bakavuga ko badagomba kwemera akarenganyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abarundi, ndetse bakaba bavuga ko badashobora kwemera umugambwe CNDD-FDD usambuka hejuru ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Bakaba bamaze gusaba Ndayishimiye gutanga imihoho ku neza y'umugambwe CNDD-FDD n'ineza y'umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange. Atabikora gutyo bagahita bafata ingingo ikomeye cane, ingingo yo kumutembagaza ku butegetsi, ibishobora kumuviramwo urupfu canke se akinjizwa ibohero nk'uko nawe ariko arabikora ku bindi bihangange. Ubwoba bukaba bukomeje kwiyongera mu nzego z'umutekano ndetse n'inzego z'iperereza. Abategetsi batari bakeya bari mu bibanza bihambaye bakaba bibaza ibigiye gukurikiraho, niba bashobora gushigikira abo bajenero canke se niba bashobora gushigikira Perezida Evariste Ndayishimiye. Icyo bikoze, amakuru ari kuva muri CNDD-FDD akaba yemeza ko ibihangange muri CNDD-FDD byamaze kuva inyuma ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'abake basigaye bakaba ariko baraganirizwa mu ntumbero yo kugira ngo ntagire inturika ziba ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko amakuru adushikira yemeza ko abajenero bipfuza gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye bashaka kubikora mu buryo bwiza, ku buryo atamaraso aseseka ngaha mu gihugu c'u Burundi, kugeza naho bamusabye gutanga imihoho amaze agahabwa ikindi kibanza cy'iteka ariko atari cyo kuba umukuru w'igihugu. Ariko nawe akaba yakomeje kunana ndetse akaba yagomeje kugaragaza ko afise imbaraga n'ubushobozi bwo kugumana ubutegetsi kugeza igihe ashakiye gutanga imihoho. Turabigaruka ko mw'idonido ry'aya makuru. Turaza no kugaruka ku isenyuka ry'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ryateguwe na Petero Nkurunziza wahoze ari umukuru w'igihugu, ubu akaba yaritabye rurema, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko CNDD-FDD yamwemwo injyane zikomeye cane ndetse yamwemwo ibibazo bihambaye cane, ariko ikaba yaragiye igira abagabo bijunja n'ijambo. Aho tuza kugaruka ku mugambi ugayitse, umugambi karundura wari wateguwe na ba Petero babiri wo gusambura CNDD-FDD, aribo Petero Buyoya ndetse na Petero Nkurunziza. Aba bakaba barashengeye batabashije kugera kuri uwo mugambi, ariko hakaba harabaye abagabo bijunja bagiye bahagarara ku mugambwe uri ku butegetsi kugeza n'uyu munsi bakaba bohagazeho, akaba ari nabo bifuza guhindura ubutegetsi kuko baboneka neza ko ari ubutegetsi buruhije abarundi, ari ubutegetsi budakorera abenegihugu, ari ubutegetsi bukorera akarwe gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Amakuru adushikira nuko mu bashaka gutabara umugambwe CNDD-FDD n'igihugu muri rusange harimwo umugabo ubutegetsi bwa Nkurunziza bwakwiragijwe ikinyoma ko yishwe n'iperereza ry'u Burundi. Uyu akaba atawundi uretse Hussein Rajabu. Amakuru adushikira akaba yemeza ko yoba yaramaze no gushika mu gihugu, ari ku rugo rwa kimwe mu gihangange gifise ipeti rya generali cyarwanye muri CNDD-FDD. Mbese muri make ibintu bikaba bikomeje guhinduka cane mu mugambwe uri ku butegetsi, aho amakuru adushikira yemeza ko kwa Ntare ibintu bitoroshe, ndetse Ndayishimiye afise ubwoba ko umwanya n'umwanya bishobora kumurangiriraho. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo.
ku munsi wa gatanu kwa 27 ukwezi kwa 4 2007 inkuru yarindiranywe igishika ku maradiyo yari ingingo ya parike yo kuba Hussein Rajab azoburana yidebyenja canke ajanwa mu ibohero. Isaha 6 zirenga gato niho ingingo yasohoka ko Romeo Mutama canke inkuba y'urugamba nkuko intagoheka zamwita ijanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Kubiwe hari umubabaro n'umwiheburo, nayo kubari baramugize umwansi wabo kubwo idini canke ubwoko yari insinzi idatateye amazi. Agejejwe mu ibohero imbere yuko yinjizwa, abamubonye barabonye akoroye iryososi kwijisho ry'iburyo. Abihera iryinyo bavuga ko ari umunyororo umukanzi. Abamwegereye bo bavuze ko iryo ryososi ryasigura ibintu bibiri. Icyambere kari agahinda ko kuba umugambwe CNDD-FDD wari uhejeje guhambwa na ba Petero babiri aribo Buyoya na Nkurunziza. Tubibutse ko kugira Rajab akurwe ko ubudahangarwa igitigiri c'abashinga amateka ba CNDD-FDD Nkurunziza yari yatumye nticakwiye. Byasabye ko Buyoya ategeka abashinga amateka ba Aprona na Frodebu gutora ko Rajab yakwa ubudahangarwa. Ico gihe babyina bati utema urwiwe bamutiza umuhoro. Ico batamenye umugambwe wari waharaniye demokarasi kugira hubakwe Uburundi bwa karorero buteye imbere, bare bahejeje kuhindura igisasu kizosambura igihugu mu kumena amaraso y'inzirakarengane no kuzoteza ubukene butagira izina ku buryo abene Burundi bazokwifuza guhunga igihugu cabibarutse. Uyu munsi abarundi bose nibyabona, ndetse uyu munsi abatari bake barifuza guhunga Uburundi kubera aho amagorwa abageze. Izi ngorane abarundi n'igihugu bacabo bariko barabona uyu munsi n'umwimbu wabatije umuhoro Nkurunziza ngo asambure CNDD-FDD. Iryo ryosozi cyari ikimenyetso ko urugamba aba Petero babiri bamukwegeyemwo rutazoborohera na gatoya. Tubibutse ko amategeko y'umugambwe CNDD yavuga ko umukuru w'igihugu wese ava muri uwo mugambwe azotwara ikiringo kimwe gusa. Gutyo kugira uwo mugambwe uzobe akarorero keza ka demokarasi, nubwo ibwirizwa shingiro ry'igihugu ryo ryategekanya ibiringo bibiri ku mukuru w'igihugu wese. Inkuru zivuga ko Hussein Rajab kuva kera akiri muto atakunda ko abantu bamenya uko ategura ibintu byiwe. Iyo ngendo yarayigendeye no muri politike nk'uko bivugwa n'abo basangiye urugamba rwa politike muri Parpehutu muri za 80 n'abo bari kumwe muri Frodebo imbere yuko Ndadaye Melchior agandagurwa. Nawe ubwiwe Rajab akaba yarabyivugiye mu ntahe yiwe ati ibanga ryawe nizo ngufu zawe. Hari abavuga ko iyo ngendo ya Rajab yo gutizera abantu ariyo yatumye urugamba rwa CNDD rushika ku nsinzi, kuko abahemu bari benshi cyane. Ikiringo ca kabiri ca Nkurunziza, ibyo Nkurunziza yagirije Rajab mu maso y'abarundi nayo amakungu kwari kukumumaramaza akazi. Rajab bavuga ko Nkurunziza nawe azomaramara bidasanzwe. Ngayo amatora ya 2010 arageze. Byavugwa ko Rajab yari kwitoza muri 2010, hakavuga ko hari ibikoresho byo kwiyamamaza kwiwe yari yarateguye batari bazi aho biri. Nkurunziza yari yarakwiragije amakuru mu baserukira ibihugu byabo mu Burundi ko Rajab yashaka kumutembagaza ku butegetsi kugira amwitange ntazuhave yitoreza ikiringo ca kabiri yarekurirwa n'ibwirizwa shingiro. Himirije imyamamazo ya 2010, Rajab yahamagaye abategetsi batatu bo mwiperereza abiganira umutego ashaka gutega Nkurunziza akoresheje ubegito bwiwe kugira amwereke ko ataho umwana azonganira na se mu bwenge naho umwana yokwibona yicaye ku ntebe y'icubahiro. Byari bihangange byo mwiperereza. Rajab abiha amakuru bashira Nkurunziza. Bagiye babwira Nkurunziza ko babunduye aho Rajab yanyegeje bya bikoresho byiwe byari yakoresha mu mwiyamamaza mu matora ya 2010. Ubwo nyine akibyumva atagutohoza, Nkurunziza yaciye ahamagaza abaserukira ibihugu byabo, abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu n'abandi bategetsi b'abanyamahanga kugira baje kwirabira ubukozi bw'ikibi bwa Rajab igihe yababwira ko yashaka kumukura ku butegetsi.
ngabo abantu bose barakoranye, abanyamakuru basesekaye, niho hugururwa ikontineri zavuga ko zarimwo bya bikoresho bagize batya babona biranihiriye, bagira ngo barasanzurura, basanga ni ibyamamaza Petero Nkurunziza Rajabu yari yaramuteguriye mugabo atabimubwiye, kuko ibikorwa by'umugambwe byaguma ari ibanga. Mu maso y'amakungu n'abarundi, Nkurunziza yari ahejeje gukinyuka ko ahubwo ari we yagize ubusambo kugeza aho atangura kwigizayo uwo wese yikeka ko ashobora kumubera intambamyi mu bijanye no kuguma ku butegetsi. Ico gihe Nkurunziza niho yabona ko guhangana na Rajabu bitazomworohera na gatoya. Ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ijisho rya mbere rya Nkurunziza ryari ryamenetse ku kiringo ca kabiri, haciye hategurwa uko ameneka irya kabiri bivuye ku kiringo ca gatatu. Mu ntango za 2011 niho hatangura kuvugwa mwibanga ibyo gushaka kwitoza ubwa gatatu kwa Nkurunziza. Inkuru zivuga ko bamwe mu ndongozi z'urunani ADC Kibira baciye basaba ko Hussein Rajabu yabafasha ubwo rugamba n'urwo yari mwibohero. Niho hatangura inama zijanye n'integuro z'uko abarundi bazobyifatamwo bishitse Nkurunziza akitoza irya gatatu. Nk'uwari arongoye urunani ADC Kibiri, Leonce Ngendakumana yarabonetse kenshi ku mpimba agiye kubonana na Hussein Rajabu kugira bategure hamwe urwo rugamba rwari rutangujwe na Nkurunziza. Amakuru avuga ko ikibazo nyamukuru cariko kirigwa kwari ugutegura uko abarundi bazokwiyamiriza ikiringo ca gatatu biciye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike. Si mu migambwe no mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike gusa, no mu bakozi b'Imana byasaba ko nabo bafasha mu guhimiriza abarundi kugira bazokwiyamirize iryo honyangwa ry'amategeko. Ico gihe bose bari bamaze kubona no gutahura ko ya ntambara itakiriyo muri CNFD, gusa ahavugwa ko ubutema urwiwe bamutiza umuhoro. Wa muhoro batiza Nkurunziza ngo asambure CNFD yariko arawubangura ngo awusambuze Uburundi. Inkuru zivuga ko kubwa Eklezia Katolike mu Burundi ico kibazo Hussein Rajabu yakivuganye cyane na Musenyeri Mukuru Simoni Ntamwana, kuko yari asanzwe ari umugenzi wiwe wa hafi. Bivuga ko ariho havuye icivugo cyo kwanka kugirwa abaja na Nkurunziza mwisekeza rya Sindumuja. Mu ntahe yiwe Hussein Rajabu yavuze ko igituma ryari isekeza rikomeye nuko kuja mu myerekano cari ikintu abarundi batari bamenyereye, hari n'abavuga ko bitazoshoboka. Amakuru y'ibanga avuga ko Majoro Petero Buyoya ubwiwe ariwe yahanuye mazina wiwe Petero Nkurunziza ko yokwitoreza ikiringo ca gatatu kubwo impamvu ebyiri. Buyoya yabwiye Nkurunziza ko niyaramuka arekuye ubutegetsi muri 2015 uzomusubirira azohava aca arekura Hussein Rajabu. Buyoya abwira Nkurunziza ko Rajabu aramutse asohoka ibohero atazorindira ko ubutungane bukora, ahubwo azoca abagandagura kuko bitakiri ibyaha byo mu mantambara bahora bagirizwa, ahubwo yabaye intambara bwite yabo nawe kuko bamwimbiye icobo ntiyakigwamo. Ko rero kumvo z'umutekano wabo Nkurunziza adakwiye kuva ku butegetsi naho abarundi n'amakungu botera induru. Nk'uwamye kuva kera ashira inyungu ziwe imbere, Buyoya yarongeye abwira Nkurunziza ko bamaze kunga ubumwe nk'urunani bw'abafise ibyaha bidasanzwe bakingiye. Buyoya n'akarwi k'abaporona bagandaguye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, akarwi k'abafrodebu kakokeje abanyagihugu b'abahutu bagakora ihonyabwoko ry'abatutsi ryakurikiye, hamwe na Nkurunziza yikingira ku byaha yari amaze gukora mu biringo bibiri. Byose nyine urumva ko zari impamvu zituma aguma ku butegetsi. Ayandi makuru y'ibanga avuga ko Hussein Rajabu amaze kumenya ayo makuru ko Buyoya yahanuye Nkurunziza kutazohirahira ngo arekure ubutegetsi, iruhande yo gutegura urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu biciye mu myerekano, haciye hategurwa n'urugamba rw'umuheto kuva muri 2010 igihe havugwa imihari yitwa FPR Uruzira, byavuga ko wari urongowe na Joseph Ndondongori, FRD waserukirwa na Saidi hamwe na Fronabu Tabara
wari urongowe na kapiteni Gratien Rukindikiza yahoze ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Ibyo byategurwa kuko Nkurunziza nawe yari amaze gupanga uko azohonya abazoshaka kumutesha umugambi wiwe. Amakuru avuga ko iyo mihari yagiye irahindagura amazina yongera ija hamwe kugeza aho ivamwo Forebu twabonye wari urongowe na Hussein Rajabu hamwe na Red Tabara. Inkuru z'iyo mihari tuzozigaruka ko mu nyuma. Kugira bizoshoboke kugwanya Nkurunziza byasaba ko bamutandukanya n'uwamwosha ari wowe Buyoya. Ibyo nabyo kugira bishoboke Hussein Rajabu yaciye kuri Bonaventure niyo yankana yari umukuru w'umugambwe Aprona muri 2014 hamwe no kuri Bernard Busokozo yari icegera ca mbere ca Nkurunziza mu gupfubya ihinduka ry'ibwirizwa shingiro muri 2014. Ingene byagenze mu bisanga mu nkuru twabashikirije kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ukwiyamiriza ikiringo ca gatatu mu mugambwe CNDD FDD muri 2007 abashinga amateka ba CNDD biyamiriza ko Rajabu akurwa ko ubudahangarwa bahonyanzwe amategeko boba bararenga 50 ku bashinga amateka 59 bava muri uwo mugambwe. Ariko ku munota wa nyuma abateye igikumu ku rwandiko rwiyamiriza iyo ngingo bari 21 na Rajabu yagira uwa 22. Abo 21 Rajabu yababwiye ko abo bandi Nkurunziza yabaguze abaha amahera, ariko ntibyari byo kuko amazina yabo byavuga ko baguzwe yaragarutse mu ndongozi zitandukanye zateye umukono ku rwandiko rwiyamiriza ikiringo ca gatatu bivuze ko bari barindirijwe ikindi gikorwa. Inkuru zidasanzwe zivuga ko mu mwaka wa 2014 habaye inama ikomeye mu ntara ya Karusi. Iyo nama yarimwo ibihangange mu nzego z'umutekano bahoze bagwana muri FDD, aho Nkurunziza ari yahamagaye ngo bigiye iby'ikiringo ca gatatu. Umwe muri ibyo bihangange yayaze n'uruganda rw'ikinyamakuru cacu yatubwiye ko ico gihe we n'abandi babiri Rajabu yari yabahaye ubutumwa baza guha abandi kubiza kwigirwa muri iyo nama, ariko ngo barabaye ugutahura nabi. Iyo ntwazangabo y'ipeti rya generali yatubwiye ko ubutumwa bwari ubwo kwereka Nkurunziza ko bamushigikiye, naho ibwirizwa shingiro ritohinduka kugira agume ku mugambi wiwe wo kwitoza. Amaze kubona ko ashigikiwe n'ibihangange baca basanga ahubwo bamuhebuje ko ataco bamufasha mu gihe abashinga amateka banse gutora integuro ihindura ibwirizwa shingiro. Intwazangabo yatubwiye ko bamaze kubona ko kwitoza kwa Nkurunziza bitagikunze, Generali Alengiyome Bunyoni yaciye asaba bagenzi we ko bobwira Rajabu ico kibanza c'umukuru w'igihugu bakakimuha, ariko baranka kuko batamwizera. Irya kabiri hari muri 2020 mu nama y'ibihangange yagenye Ndayishimiye kuba umukandida. Bunyoni yarasabye ko ari we boshiraho baramwankira, niho yaca afata ingingo yo kwiyonkora muri Psycho de Generali agatangura gukora ku gatwe kiwe kugira azoshikire intebe y'umukuru w'igihugu. Tuzobigaruka ko nabyo muzabibona. Ya nama y'Ikarusi imaze guhera niho bamenyesha mutama wabo Rajabu ko bashoboye kunaniza Nkurunziza ko atacitoje. Rajabu yaciye ababwira ko babikoze ukutariko, ahubwo bategerezwa kumushigikira kugira aje gusekana n'ibwirizwa shingiro ritamwemerera ikiringo ca gatatu, hanyuma amaneke ijisho rya kabiri kuko Nkurunziza na Buyoya bashobora kuzana uwundi ibyo bihangange bidashobora kwegera. Ico gihe Rajabu yaciye ababwira ko bokwigaburamwo imigwi hakagira abasubira kwa Nkurunziza mugabo batagiriye rimwe, umwe wese akisobora akamwereka ko aje kumwiciye inyuma abandi mu gushigikira ikiringo ca gatatu, ariko bakamusaba ibipfo by'amafaranga kugira abone ko bazamwe n'ubukunzi bw'amafaranga. Nkuko byama bigenda muri systeme yabo baci bakwiragiza ibihuha bita ibigufa byavuga ko hari ibihanganye Nkurunziza yahaye amafaranga birahemukira bagenzi babo, ariko rwari uruyere rwa politike ndetse bikomeye cyane. Amakuru y'ibanga twakuye ahantu hizewe
avuga ko igituma hari abashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza kandi kitari cubahirije amategeko bashaka amakungu yibonere ishusho ya Nkurunziza batari bazi kuko yabahenda ko ari umuntu yiyegereza Imana bigatuma amamuganya aribo bafatwa nk'abantu babi cane bafatwa ndetse nk'abansi b'igihugu. Bivuga ko igihe amakungu arungitse intumwa zitandukanye harimwo n'umunyamabanga mukuru wa ONU ngo baze guhanura Nkurunziza bibaza ko ari umuntu yahanurwa, inyishu yabahaye zatumye bamukurako amaboko. Inkuru zivuga ko Nkurunziza amaze kubona ko amakungu yamuhinyuye nawe yaciye afata ingingo yo kudasubira kubagendera kuva muri 2015, ariko ngo kabaye akaryo keza kuri Hussein Rajab guca atangura gutembera ya makungu mu kuja kweza izina ryiwe. Nkurunziza na Buyoya bari baracafuje gusaba ko urugamba rw'abarundi rwo kwikura ko Nkurunziza amakungu yorushigikira. Inkuru zibanga zivuga ko nubwo ikiringo ca gatatu yari impamvu ikomeye abarundi bari baronse yo kwikora ko Nkurunziza rwari urugamba rutoroshe kuko yari afise umumenyereza Buyoya yari azi amagendera menshi cane ko yari amaze kugira uburambe budasanzwe mu bijanye no gutwara induru zivuga. Iby'uru rugamba rwahuje abarundi na ba Petero babiri bari basangiye kugira biganza bijejeta amaraso y'abarundi tuzobigaruka ko mu nkuru zacu zo hanyuma. Gusa iyi ntambara yatangujwe icyo gihe biravuga ko yabigiye kugera ku iherezo kuko abagabo bijunja n'ijambo, abagabo bakunda igihugu baba bamaze gufata umwanzuro wo guhagarika ibi bintu. Amakuru dufise nuko abarundi baba bagiye gukurwa mu kaga bamazemwo imyaka myinshi. Ndayishimiye akaba yamaze kwera iminwa, akaba agiye kwegezwa ku ruhande. Ubu mukaba mugiye kubona umugabo w'ijuna n'ijambo ukomoka muri CNDD-FDD ugiye gushira ibintu ku murongo, Uburundi bukaba ubutemba amata n'ubuki nk'uko bikunzwe kuvugwa, ariko bikaboneka ko bizava kure. Amakuru dufise nayo nuko igihugu cyaba kigiye gutabarwa kandi ko abari bazi ko Uburundi buzakizwa n'utavuye muri CNDD-FDD bamenya ko byabaheranye, kuko ubu ugiye gutabara igihugu n'ubundi ni CNDD-FDD. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cane turiko turabategurira.